Bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 20 umurongo wa 11 gushika kuri 18. Yohana igice ca 20 umurongo wa 11 gushika kuri 18. Umutwe w'amajambo ngo Yesu yiyereka Mariya Magadalene. Mariya yarahagaze kumva arira, akiriko ararira arunama arunguruka mu mva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo y'aho ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza ati, mbega nyina wanje urizwa niki? Nawe ati, nuko bakuyeho umwami wanje, nanje nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ivyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati, mbega nyina wanje urizwa niki? Urondera nde? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho, aramubwira ati, mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangira aho wamushize ndamukureyo. Yesu aramuhamagara ati, Mariya. Nawe arahindukira amwitaba mu giheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati, ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire uti agira duge kwa se ari we so, uti ku mana yiwe ariyo mana yanyu. Mariya Magadalene aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, abadondera ivyo yamubariye. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Bene data muriko murankurikira, nkundira ndakwera nti reka kurira kandi wagenderewe. Oh haleluya. Mukundwa, reka kurira kandi wagenderewe. Magadalene yarira kandi yagenderewe. Yarira inyishu iri ngaho, yarira uwo yarondera ari ngaho, yarira kuko yiyumvira, yari yarengewe. Akabonge, agahinda, umubabaro utuma umuntu arengerwa, n'ivyiza ukavyita ukundi, n'inyishu ukayita ukundi. Nuko ari inkuru nziza ati vyagenze neza, yacusema tireka gushinyagura, reka kumbarira, kumpema. Mukundwa, reka kurira kandi wagenderewe. Reka kurira kandi wagenderewe. Umunsi wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uwo munsi waragenderewe. Uwo munsi wakiriye inyishu ikintu cose, wakiriye inzira, wakiriye intsinzi, wakiriye ukuri, wakiriye ukuzuka, wakiriye ukunesha, warakiriye. Mukundwa, nkundira ndakwera nti reka kurira kandi wagenderewe. Niwaryakira ukwizera kwawe kaduga, uza kumva uhamagawe ku rundi rugezo, uza kumva uronse yishurwa mu ijambo, uraza kubona ivyo wahora wita ko atari ivyo, canke ivyo wahora wiyumvira ngo si gwawe ubone ni gwawe, maze nawe ushingire intaha abandi uti, nabonye umwami, nagenderewe, nabonekewe. Uyu ntiyabonekewe gusa na Yesu, yabonekewe n'abamarayika. Urazi kugenderwa n'ijuru ukagumurira. Mukundwa, nyina wanje, mushikanje, muvukanyi, papa, mama, mugenzi, mutonyi wanje, mukuru wanje, muvyeyi, nkundira ndakwariye ngo reka kurira kandi wagenderewe. Urambara ati, pastor nagenderewe gute? Kuronse n'iri jambo vyonyene ni ukugendererwa n'ijuru, kuko ijambo rije rihetse inyishu yawe, ijambo rije rizanye kirya nyene warurindiriye, wumva ari nk'amazi afutse asutswe ku mutima wawe. Uryizere, umubare uti, mwami binkoreye nk'uko umusavyi wawe yavuze, nk'uko umukozi wawe yavuze. Uragahezagirwa, uhanagurwa amarira, ugirirwe neza n'Imana yawe, utwenzwe, umurikigwe, uhishurirwe, utumwe, nawe uremesha abandi nk'uko Mariya yaremesheje abandi. Urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen kandi amen.